yari ni familiale mwayishize cyane cyane ku bakenyezi mwereka abanyakunda mwavuze ko twifuza ko kugira rugo boronka abana batatu kandi byiza cyane umukenyezi akemera ati jewe ego ndavyemeye nyakubahwa mushinga ntahe wanje tuvyare batatu mugabo agaca asimba hakurya akongera abandi batatu agaca asimba mu yindi ntara akavyara abandi batatu yarondoka mubona ari vyo uzokurikiza babana batatu yego ukuri aha hantu nyene abajejwe intwaro n'ukuri badufashe kuko mugabo n'abari mu ntara y'imihogo birumvikana ko abazwe rero n'inyigisho isensibilisation nibaza yuko dukwiye kugira mugabo zigirwe gusa abagore mugabo zigirwe n'abagabo nabo kugira ngo haba gutandukanya ibyaro canke n'iterambere byose kuko twavuze ko bijanirana hose abagabo babibeho ikintu bijanye no guharika ubu abagabo nyene basigaye bameze arava muri meri akaduga ngo agiye gukora ibyo kwiyungunganya mu ntara ya Gitega canke intara iyo ariyo yose ashitse agaca umusoro carongora bwa buryo bwari gufasha ya famiye abana batatu buzofasha abana 12 aho rero mwodufasha ukugene ku bantu b'abagabo nabo kandi familiare boyemera bavuze ngo bazovuke batatu ni sensibilisation tuzobigisha ko niba hakari itegeko ribafata ibaza abo batatu batazokuma ari batatu mu muryango aho rero na leta nidufashe kugira ngo nitwatumva turasigurira bene igihugu turonke n'ico twisunga reko muguma muganga bakabarenga abenga n'abandi yataye ariko arazega ati ngabo hashisha